Reka tubizane muhira. Warubizi urashobora kugura icyo ari cyo cyose wifuza uciye kuri Fama Burundi tukabigusanza aho uri hose mu mwanya muto cyane. Uti none bigenda gute? Fama Burundi kugira iguhayo mahirwe adasanzwe uca kuri site web yacu ariyo www.famaburundi.com ugakreya konti hama ugatangura kubona ibidandazwa byose biriko ugahitamwo icyo ushaka ugashyira mu gapaniye gasanzwe kari kuri site maze uhejeje ukacuri ukoresheje lumikage. Mbega karusho we nuko kuri habibera indani muri site kandi utera usohoza facture byihuse no kuvuga ukayitelecharger. Ikindi womenya nuko kugira urihe uba wujuje coordonnées aho uherereye hose kugira bigushikire ku muhana. Gura online hamwe na Fast Market Burundi ukaba ufise icyo ubaza twandikire cyangwa twakure kuri 65 111 kumwe na Fama Burundi. Gura tubizane muhira mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Soma mworohewe, soma mudahangayitse na Fama Burundi. cyane bagomba tubaramutse tubahamwaramutse tubashimira nk'uko twame tubibabwira kuva kera. Itangazamakuru iyo rikoreshejwe neza buri gihe bifasha ibintu byinshi duhereye ku gihugu tugashika no ku buzima bw'abene gihugu. Jewe muvugana nitwa Jean de Dieu Nishishikare nk'uko mugenzi wacu Amipro yabivuze. Namanje hano kugira ngo tubugire icyo tubabwira ku bikorwa mwadufashije kuva itariki 5 niho nibuka twahura nimba ntihenze cyane. Itariki 5 z'ukw'icyenda twarahuriye muri Panoramique nk'uku ku nshuro ya mbere tubabwira ku vy'igiteramo twateguriye abarundi kugira ngo turyoherwe hamwe nk'abarundi n'abanyamahanga bari bashoboye kuhagera. Nibuka ko rero mu byo twemeye ari ugukorana neza n'itangazamakuru, kubana neza, gufashanya, kubera ko mu byo dukeneye twasanze itangazamakuru riza ku mwanya wa mbere mu bikorwa byacu. Twarabivuze tugomba rero kubibandanya kujya twabivuze. Rero imbere yo kuvuga ibintu byinshi nagoma asubira ndabashimire kandi ubwitange ku rukundo mutwereka, kubera ko kuva ico gihe nababwiye itariki 5 mwatubaye hafi twamamaza igiteramo kirakundwa n'abantu kiritabirwa nk'uko mwese mwabibonye. Abari bashoboye kuhagera n'abatashoboye kuhagera ndazi ko mufise amakuru mubiseko. Ikintu kituzanye hano uyu munsi rero no gushima kubereka umunezero mwaduteye, kubashimira imbere y'abantu kugira namwe mwadufashije imbere y'abantu. Twashimye kwihereranya umunezero twagize nyuma y'ibiteramo twateguye. Twashimye ko tuganira kujya twaganiriye n'ubundi nk'uko tuzokwama tunaganira kandi. Rero uyu munsi nibaza ko nta ikirenze ibindi twahora dukora nuko uyu munsi haza kuba ari gushima cyane gusumvya ibindi. Twaranezerewe n'ubufatanye bwanyu kandi tubandanye tubinezererwa buri munsi ko mubandanye mubitwereka. Turi bashasha igiteramo cyacu cya mbere twahuze n'ikijya, ariko ku bufatanye bwanyu turizeye neza ko tudashobora gucika intege kumvo iyi canke iriya. Rero Amipro arabandanya dufasha kugira ngo duhane ijambo tuganire. Umuntu wese arafise nawe icyo bivuga ko kuri uwo munezero dufise ibyo bikorwa twakoranye. Umuntu wese ahawe ikaze, hama turagerageza ko dushoboye mu mwanya atari munini dufise tukoreshe neza cyane. Murakoze cyane. Twarabonye amakuru byo gupfungwa, ndakishura mu ijambo rimwe gusa. Nitwa Jean de Dieu, mfite imyaka 25 uyu munsi tuvugana nta gasho na kamwe ndajyamo. Maze gutembera ibihugu bigera kuri 15 nta gihugu na kimwe ndajya mu gato. Nibaze ko cyumvikana. Ikibazo cy'ibiteramo
bigira kabiri wari kuravuga twaravyanditse kandi bituvuye ku mutima. Ico twigiye mu biteramo vy'ubwa mbere birumvikana iyo umwana akiga gutambuka aragwa, birashoboka turasaba n'imbabazi n'abo tuba twaragwiriyeko, ariko twabonye ubumenyi iyo umuntu ari kw'ishure ariga akamenya, twarize tumenya aho dukorera n'abo dukorana. Ico nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane, udashobora kugura amafaranga, udashobora gukura ahantu na hamwe kiretse ubibayemo ukabibona. Ni experience, twakuyemo experience kandi cyari ikintu gikomeye, ariko twakuyemo n'abantu dukuramwo n'ibintu. Ntabwo ivyo nibaza ko ari ibintu vyagaragaye buri muntu wese. So tunezerejwe n'igiteramo twakoze cyane, ari nayo mpamvu turi hano, kubera ko uyu munsi ntitwaje kubabwira ikindi giteramo, twaje kubabwira ivy'igiteramo twakoze nubwo n'ibindi biri inyuma, ariko twakuyemo ubumenyi, twakuyemo experience, kimwe mu bintu abantu bose baba bakeneye. Nizera ko dutahurana cyane. Bushari nawe ntiyaririmba. Twagize ikibazo tutigeze turongera tubamenyesha cyo guhindurirwa venue yo gukoreramo igiteramo, Jardin Public. Murazi ko tubabwira igiteramo twabwira ko kibera kuri Jardin Public. Hanyuma ikibanza kimaze guhinduka, ntabwo Jardin Public na Messe des Officiers bifise amategeko amwe abigenga, murabizi mwese. Amasaha twagomba gukorera ko yari make cyane kuri Messe des Officiers, kandi kuyubahiriza byari ibintu tugomba kwitwararika. Hanyuma bivanye n'amaprograme y'abaririmbyi bacu bamwe na bamwe, kumburengira ngo information zitabagezeho neza kugira ngo bahagere ku gihe, byarashitse nyene bamwe ntibashikira igihe twabipfuriza baza gushika umwanya wabo wamaze kurengana, kubera ko ni show yaheze kare nimba muvyibuka. Amasaha rero twari dufite ntiyari menshi kandi twagomba kuyubahiriza, ariko twarakoze uko dushoboye. Ico numva ari ico no kivuga ko cy'abantu batashoboye kuhaseruka kandi bagomba kuba bahari. Abenshi bari banahari, ariko babuze umwanya wiyongera ko twari dusanzwe dufise, bica biba uko. Ego. Jewe novuga ku kibazo c'amasaha c'amahera ntacyo nza kukivuga ko cyane, kubera ko iyo umuntu yakuriye akazi gukora ntacyo biba bitwaye gukora akazi hanyuma ukabaza ibyo ugomba guhabwa. Niko ndabyumva, sinzi nimba ariko biri, ariko icyo umwanya nico nahagaze ko cyane kubera ko nico nzi. Niko nobivuga kubera ko twari dufise ordre tugomba gukurikiza, ariko iyo ordre ntiyakurikije kandi bitatuvuyeko. Ico rero nta bintu byinshi dufise tukivuga ko uyu munsi, ariko dushimiye abakurikije amaprograme yacu, n'abandi nizera ko atari ikibazo cyabavuyeko, kubera ko nabo twaraganiriye mu nyuma kandi tuganira neza. Nizera ko ico kibazo kirashumvikana. Ibyo gufungura umva nari nanabivuze ko usibye ko bitabaye, birandabutse bibaye nibaza ko umuntu yobanza akamenya impamvu, kubera ko umuntu ashobora kuba yanagize icyo kibazo kidahuye n'ibyo nk'akarorero. Rero nibaza ko icyo gufungwa ntikirabaho, ntacyo ndakiziko, ariko kinaramutse kibaye ngira nticoba gihuye n'ibyo, coba ari nk'ikindi kibazo kanaka. Abafise ubwoba nabo birabaho, haba hakenewe kwizera umuntu mugira mukorana. Iyo wumva bitakurimo nta kindi kintu cyo gukora no kubireka. Murakoze. Bitagenzwe twavyifuza ni kibanza, ntabwo aho twari twateguye bivanye nuko umuntu akorera naho twakorera ari cyo kimwe. Ico kintu ntabwo urumva no kikubesha,
urumva ko cyaciye kinagira ama impact mabi ku baririmbyi bacu bose ntibaronka umwanya uhagije, ariko turabishima uko byagenze, twaragerageje ko dushoboye. Ico ni ikintu kimwe nk'uko wabimbagije numva kiri hafi kandi wari wambagiye kimwe, ariko reka ngire n'icya kabiri ntacyo. Icya kabiri ni uko hariho iyo umuntu ategura ibintu ata experience abisemo ko twabivuze, ashobora kugira erreur, ashobora kugwa, birabaho. Ntabwo ibintu uko twabiteguye ariko byagenze 100%, nubwo twaje gushima, ariko ibitagenze ko twabishaka navyo ni bimwe byo gukosora mu bikorwa bikurikira. Birahari biba biri, kandi nizera ko utodutahura biba turenganije cyane. Shimire, iyo umuntu agushimiye nawe uramushimira mu mico yacu. Hanyuma kubijanye nico nobwira abaririmbyi canke n'abandi bantu bose, kuko iyo igiteramo kibaye ntabwo hakora abaririmbyi gusa. Umuririmbyi ndagera kuri stage habaye ibintu byinshi, ari navyo nokora ko urumva umuririmbyi kugira aje kuri stage haba ibintu byinshi cyane, hakenerwa abantu benshi. Abambere ni mwebwe, niyo mpamvu uyu munsi twicaranye namwe, ejo tuzokwicarana n'abandi ku ma etape nk'uko twabitanguye, nk'uko kandi twanabivuze. Rero icyo nobabwira ni uko imigambi yacu ntabwo ari iya hano hafi, imigambi miremire twifuza ko imara imyaka myinshi. Kugerageza ibintu umuntu ntabikora uko wabyifuza birashobora gushika, ariko nanone igihe cyo kugerageza kirabaho kikanahera. Icyo tubabwira ni uko tuhari ku bwabo, kubera ntidushobora gukora ibiteramo bitarimo abaririmbyi, bitarimo n'abantu baza kubiraba. Urumva turavuga kuri abo bambagije, tunavuga no kubabiraba, ku bakunzi babo, abakunzi b'ivyo bikorwa byabo biba byatumye tubazana. Nizera ko atabwoba bwoba mu bwinshi, kubera n'ibyabaye hanini ngira ngo byadufatiriye kubera umwanya muto, kubera ko iyo umuntu avuze ngo ntuhari kandi uhari, ubundi bakagomba kugaragara kugira ngo umwishyure ko uhari. Ariko bamwe na bamwe twagiye tubona nabo nyene ibyo bari mu mengo ntavyo bazi neza, kubera byo umuntu aba akina navyo urenga amategeko uko ubishaka mu buryo ubu canke buriya. Ntabwo nizera ko ari ibintu biba bigomba kugenda uko nyene ngo bihere uko nyene, sivyo uriko urabikorera abantu beza nkatwe, umuntu aba ari okipe n'ibindi bintu byinshi. Icyo tubwira abarundi rero ni uko ibiteramo byo biri inyuma ari byinshi cyane. Hanyuma birumvikana umuntu ashobora kugira ubwoba, umuntu afise ubwoba azobanza arindire buhere. Yego, no musi ntawe wishuza, ntawe kwishuza kugira inyuma y'ibikorwa byo kumva n'ukuri uzokwama wumvise buri gihe. Abantu ntushobora guhagarika ibintu ntibibaho, je ntavyo noshobora, hari n'ibihugu ntibirabishobora, urabizi neza canke muravyumva. Ntabwo ushobora guhagarika umuntu avuga, hari n'igihe aba ari ku kazi kiwe. Iyo umuntu ari ku kazi kamubesheje uramureka agakora, iyo akoze ibitemewe akabihanirwa. Akazi kanje ndagakora, nkagerageza kugakora neza, hanyuma sinshobora kubuza abandi bantu bakora akazi kabo. Ivyo kumva uzokwama wumvise, ahubwo ivy'agaciro n'ivyo ndakubwiye canke ivyo ubonye nk'umunyamakuru w'umwuga kamene. Turafise ivyo twababwiye dukora, turafise ivyo twagiye gukora hano, turafise mission. Iyo mission rero ntirahera, tuzobandanya uko tubishoboye. Hanyuma umuntu turashobora kutabikora uko umuntu abishaka, birabaho. Ariko cyo nosaba abantu bamwe na bamwe nkabo, turipfuza nabo ko bakora bakatwereka uko ibintu bigenda, bakatwereka nimba twakoze concert ntigende neza, birabaho. Ariko nabo bakore izindi. Igihugu ni kinini, ni cyacu twese, tugomba kugikorera twese. Ni byiza ahubwo urumva turakeneye abandi bantu benshi bagenda nabo bazane Davido, uravyumva, bazane Wizkid, turabe ingene babigenza, hanyuma natwe tubigane mu nyuma. Birumvikana dukurikiraho bakoze nabo bandi bantu. Abantu baravuga, hari n'abatunzwe n'ivyo, natwe tubaye abavuga twende tuvuga, twaje gukora. Nitwakora ibintu ntibigende neza, kumbure nizo nguvu zacu
biranashoboka nimba bihanwa gukora ibintu umuntu ntabikore neza bitewe ngira n'urugero umuntu yagomba kubikorako tubahiriza amategeko tuba turi pour yo kubihanirwa ibihanwa hanyuma abavuga bivana n'abaribo kwanza kubera ko no kuvuga ubundi ibintu by'ibiteramo bakagombye kubivuga ko hari ico biziko nimba warabaye muri equipe zibitegura canke nimba nawe warabiteguye canke nimba warabanye n'abantu babitegura nk'uku turi kumwe ariko abo bantu nimba hano urimo canke nimba narimo urumva umuntu yakagombye kutwereka nka nawe company ntitwabujije andi makampani kugurura umuntu ashobora kugurura nawe akatwereka ati babigenza bikaba na byiza cyo gihe natwe turazi ko bati kadukore nk'uyu nawe urabona ingana bigenza ibintu biza cyane sinzi ko ikibazo cy'ikibara kujya turiko turaraba ni gake benshi bategura ibitaramo muri sama mugaye abakunzi b'umuziki benshi usanga ari abanyeshuri nibo bakunda kwitaba then n'ubundi nivo y'abandi bantu bakaza mugabe kenshi ibitaramo byuzwa n'abanyeshuri kenshi mugabe ico gihe mwashoboye gutegura igiteramo mu matariki abavyeyi n'abake baba bamaze kugira kurunika abana ku ishuri n'ibiki abaye n'ubukende nibe biba bitoroshe ku maklasi yose y'ubuzima so jeki ikibazo mfise kuko après iyo concert haravuzwe byinshi yaba kuri Twitter bose bahagarara ku bintu je nabonye ko bitari bikenewe ntibigeze baha importance ubunini bw'ibyo mwari mwateguye n'igihe mwabiteguriye nashaka menye Jean kuko ni nka aventure uragiyemo ko n'ubwa mbere mwari muteguye ibyo bintu mwakoze ibintu tumenyere bikorana ama entreprise akomeye kandi bakabikora no mu gihe bavuga bati iki n'igihe cyavyo bivanye na risque mwari mwafashe yo gutegura ibintu muri ivyo bihe hari n'abandi bantu baba bifuza kubikora ivyo bintu bivanye n'icigwa muba mwararonse ku bintu binini twabonye mwateguye nizaye intege mwotera uwundi muntu haba ari umuntu wari mu Burundi afise imita avuga ati ndashobora kuinvestisa muri entertainment nkuko mwari mwabikoze cyangwa undi muntu ari hanze yoba yarumvise ibindi bidahwanye n'ibyo twabonesheje amaso kuko ibyo bavuze ni ibintu byanyu inbox hariya mumaranira hariya mugato turafise ibyo twabonye twarabonye ubunini bwa concert n'ibya twarabonye n'ingena amenyesha makuru bakoze ku buryo ejo ntibazimiriza imbabura abantu bamwe bivanye n'amajambo twumvise avuga ni yahe intege wotera abandi bantu ba investisseur bo kwizera maybe aho ushobora kuba waraferinze bashobora kwizera team muba mwarakoranye cyangwa abantu bavuga bati bakaza kwigiye bakakubaza ati we ko bigiye ibintu binini byabaye twabonesheje amaso byagenze gute aho waraferingiye ni hehe ku buryo tworonka abandi ba investisseur bashobora kuza muri kino gisata cyacu gisanzwe gifise abantu bake bizera gushiramo amafaranga ikintu cya mbere urumva cyo gutera intege abandi bantu babiri inyuma cyo nico noherako kubera ko ni navyo nariko ndavuga mbwira uriya mugenzi wacu Brice ambwiye iyo abantu babaye benshi nka za Nigeria mu bindi bihugu n'ahandi habamo competition nziza kandi iyo competition ituma image y'igihugu iba nziza mu bindi bihugu kuko biriya bintu birabwa n'abantu benshi byerekana igihugu byerekana abene igihugu bikanamenyekanisha n'igihugu mu makungu rero babaye benshi byo bavyiza cyane kandi karibu nta risque buriya si biriya gusa haba n'ibindi no kubaho buriya nabwo ntabwo ari ikintu cyoroshye kuja mu modoka ntibyoroshye ntubuzi kushika so rero nta gufairinga nza guhagarara ko cyane ko sinibaze ko byanabaye kubera ko intumbero zacu zimwe na zimwe nyinshi 90% twazigezeho ibyifuzo byacu ibyo twari tugamije wabivuze ko twakoze mu bihe bitoroshye bimeze gute dukora ibintu byahora bikorwa n'abandi bantu banini ni navyo nariko ndavuga nk'abo bantu banini bo baba bamaze gukora nk'ivyo bintu buriya aho baba bari barazi ko hari ikintu cyakozwe nk'uko nawe bivuze ndanagushimira itangazamakuru naryo rishobora kuba ritabubonye ubunini bivanye ushobora usanga itangazamakuru naryo rifise ibindi riba ryarateguye bisumba biriya naho ntitwobashwanira cyane kumbura umuntu abona ibintu binini bivanye n'ivyo bigereranije so ariko dushimire n'ababibonye ko byari ibintu byiza tuzobandanya nico tubemereye kandi dutere tuduga hejuru ico nobwira abagomba gushora nabo nta kibazo na kimwe ariko gusa bamenya abo bakorana bamenye les contrats
cyo ntacyo noreka kuvuga, bamenye amategeko, bisunga amategeko cyane imbere yo kugira ibyo bakora, bareke kwizera. Nasanze cyo kwizera hano umuntu yogomba akagishyira hirya gatoya. Urakoze, ngira ngo nagerageze. Nakikwibukije gushima n'umuco mwiza, niko ndavyibaza. Nyamakuru twabanye kuva umunsi wa mbere w'igiteramo. Ikindi kigira kabiri, naguma nshimire umushyitsi wacu, umuririmbyi mukuru w'igiteramo ariwe Doben. Ndamushimire kuba yaradukoreye ibyo twamwifuza ko. Nshimire na ekipe yiwe yose iri, abari mu Burundi n'abari mu Rwanda ndetse n'abari bavuye mu bindi bihugu. Nimero ya kabiri noshimira umushyitsi yari yavuye mu gihugu cya Tanzania, Romy. I want to thank you so much. If you want to watch this, just know we can't wait to have you here in Burundi again. So nabo turabashimira cyane, tugashimira n'abaririmbyi ba hano iwacu badufashije kwakira abashyitsi, duhereye kuri Big Fizzo twarabanye kugeza no kuri aeroport. Satbi nawe twarabanye cyane mu bikorwa by'imyiteguro y'igiteramo, tukamanuka kugeza kuri Rinogi nawe turamushimira, twarabanye twarakoranye, urumva ari muri ekipe twari twizeye gukorana nayo, nabo ntitwareka kubashimira ko banatugira icyo cyizere tugakorana. Aho tujya kuri ekipe yadufashije umutekano, duhereye ku gihugu twari dufite umutekano ukwiye mu biteramo byacu, ntabwo twari kuvyishoboza twenyene. Shimira ubuyobozi bw'igihugu bwatubaye hafi muri ubwo buryo, tugashimira n'inzego z'umutekano ziri prive zagiye zituba hafi mu bikorwa ibi na biriya, namwe mwumve ko tubashimira. Turashimira n'abadufashije mu bintu by'ibibanza, aho twakoreye nka Eden Garden, twakoreye Meet and Greet VIP, badukoreye ibintu byiza cyane. Tugashimira abaduhaye sonorisation, amastage meza. Hari Alberic yadukoreye ibintu mu mwanya muto, adukorera ibintu byinshi birenze muraza. Bageze kuri mess bwa kare, abantu bagiye guhako kuzura mess tutarahiza kwestara stage, kubera ko amamaterial amwe yari kuri Eden yagombaga kuba ari aza kuba ari kuri mess. Birumvikana cyane ko nabo tubashimira cyane ku nguvu nyinshi bakoresheje. Tugashimira na ekipe ya Now Company yagwanye cyane kugira ngo dukore ibintu twari twiyemeje gukora ku nguvu zidasanzwe, nabo bumve ko tubibashimira aho bari. Ni benshi cyane, ni ekipe nini yagwanye, y'abajene benshi bagwanye, barakoresha inguvu nyinshi kugira ngo tugeze ku Barundi ibyo twari twabemereye. Turashimira n'abatuvuze uko ibintu bitagenze, nabo umunsi bagize ibyo bakora mu buzima bazosubira kugenda barakora utuntu nka turiya. Turabipfuriza gutera imbere financially no mu mitekerereze, mu bwenge, bakagira ubwenge buva ku Mana butuma ugira icyo wubaha. Nabo turabashimira, icyo bakora cyo nyene baduha inguvu, nta kindi bashobora kugera ko kindi atari kuduha inguvu. Nabo twabashimira kwanza cyane kuko nibo batumye concert igira kabiri izogenda neza cyane, ya vuba tuzogaruka kubabwira vuba. Rero nsaba imbabazi wowe wese nibagiye gushimira, ariko by'umwihariko turashimira abanyamakuru b'umwuga bavuga inkuru babonye, bavuga inkuru barisira. Pana kuvuga inkuru wumvise kuri telefone utaravye neza nimba ariyo, ushobora gutangaza ko umuntu yapfuye ejo abantu bakamubona ariho. Tibaza icyo ushobora kwiyikira muri kazoza, urumva abagukurikira bakwiyumvira gute? Ivyo navyo tubibashimira kubera ko rimwe mu maherere nibaza tutazokora nka Now Company no gucika intege. Ico twokibwira ba bantu bari hirya no hino bafise ubwo bwoba, nta plane zavyo zihari. Turabashimiye cyane rero umwanya mwaduhaye, niteka kuri twebwe, niteka kuri Now Company, niteka kuri ekipe yose ya Now Company. Kwitura abantu nkamwe mukatwitaba, ni mwebwe muhari, nta kibazo dufise. Turabashimira kandi turanezerewe n'ibikorwa twakoranye, tubizeza n'ibindi byiza cyane vuba
vuba cyane ko tuzobahamagara tukabitabaza kandi kugira ngo dusubire dukorane ibirenze n'ibyo twakoranye. Imana ibahezagire.